mbega nk'ubukinye uri nk'umugore wundi muntu nta gihe usanga yapfushe ugasanga utashe bitameze neza. Gospel Talent umviriza ikiganiro Gospel Talent. Gospel Talent ni ikiganiro kiba yagira ku bikorwa by'abaririmbyi n'iterambere ry'abaririmbyi baririmba indirimbo zo guhimbaza no gutazira Imana gospel music. Televiziyo Tanganyika. Ndabaramukije inshuti namwe bakunzi ba Televiziyo Tanganyika. Ikiganiro ni Gospel Talent. Uno munsi rero twatewe iteka no kuronka umutumire wacu mwiza cyane Noella. Reka tumuha akanya yidondora. Amahoro cyane. Umeze neza? Yego turashimye. Nkuko ndavyifuza cyane. Oya si ivyo sagaseseshwa rumuri ndabibona ko umeze neza. Murakoze cyane. Kubw'ubuntu bw'Imana. Amen. Je ndanezerewe cyane kwakira kuri Televiziyo Tanganyika. Merci rwose. Ku batazi Noella, mbega Noella ninde? Akunda iki, akora iki mu buzima busanzwe? Yego nitwa Noella Gabimana. Nkaba nkunda Imana, nkaba nkunda gutwenga. Wow. Ndanaririmba, nkaba nkina na filme. Nkora muri INSS, Institut National de Sécurité Sociale. Yego nivyo. Ya, uraririmba ijwi rya kangahe? Ndaririmba irya mbere n'irya kabiri. Irya mbere n'irya kabiri. Nkuno gusaba ko kwikora mu gahogo bikora. Naho umuntu tumwe. Nta kibazo. Cisha ko gatora. Je byo bimbara gose mbe. Murakoze. Nisanze mu rukundo rwawe wambereye uburuhukiro ubuntu bwawe bumpagice ndi kumwe nawe ndaruhutse. Wow. The best voice. Thank you. Yego nukuri. Uririmba neza cyane. Nimba tano wari bwabikubwire jewe ndabikubwiye. Uririmba neza gose. Ndahatswe kuja mu mpwemu ngo nibagira ikiganiro. So Noella, hambavu yuko uri umukozi wo muri INSS, wewe kandi uri umuririmbyi mwiza, ariko kandi je ndakuzi nk'umukinyi wa filme gose. Mbega Noella amaze gukina filme zingahe? Mbega Noella nihe filme yatumye menyekana gose? Jewe maze gukina amafilme ashika kuri 3. Amafilme yatumye menyekana cyane ni yitwa Amaherezo y'ikibi. Amaherezo y'ikibi. Yego, Amaherezo y'ikibi. Kubera nyene abari ya mbere umuntu aba yashizemo nyene effort nyinshi ugusenga kwishima. So kuvuga ko n'izindi uba wasenze mugabo ufise ubwo intango yamigoye. Rero iyo yaratumye cyane turonka inguvu zo gukora nizo zindi kubera ko twagize success bivanye na role na kinyemwo y'ukuntu na maltraita umberse umwana mushiki w'umugabo yabi wanje nkaza ndamubeshera ku mugabo bikitwa ko ari je ndi umuntu mwiza kumbe ndi umuntu mubi. Ego irakundwa gose, iratanga inyigisho ituma biduha icizere cyo kubandanya n'izindi. Ariko twizere yuko atari kumeze mu buzima busanzwe. Noella nta maltraitana mu buzima busanzwe. Noella n'umuntu mwiza ariko ashaka gukosora gusa abandi basanzwe babikora. So Noella, hambavu yuko uri umukinyi wa filme, nibaza yuko ufise ibindi bikorwa bitandukanye nkuko waruhejeje kubivuga. Mbega nta gihe bikugora ukavuga ati iki kintu ndakiburiye umwanya by'ukuri kubw'ibikorwa byinshi ufise? Ego, en fait kubera ko abari ngabire
nasanze mu muntu hatabamo ingabire imwe usanga nyene Imana yagwaye nk'ingabire zingahe kandi izo zose zikagwanira muri wowe kugira ngo zice habona rero muri ico gihe iyo usenze Imana ikakoriyanta ukaronka n'abantu bagufata amaboko wisanga uri urabishobora rero nanje ni muri ubwo buryo nyene ndabishobozwa n'Imana kandi n'uwo twubakanye nyene aramfasha aramfasha muri bimwe bimwe ntabanshoboye akantahura tukabana mu kumvikana nasanga rero birakunze byose mbega nk'ubukinye uri nk'umugore w'undi muntu nta gihe usanga yapfushe ugasanga utashe bitameze neza bo ntashobora kugufuha kubera arakijijwe nawe nyene kandi aranze uko meze ababona nyene ko ari ishusho y'undi muntu nambaye kugira ngo ntange ya message Imana iba yashize muri jewe abitahura fasile arabitahura cyane tumushimire rero umushinga nta kuri Imana imwongere umugisha niyirambi yubahwe ego ndagushimiye cyane ariko kandi ndumva afise akandi kabazo numva no kubaza mbega Noella iyo muri ko murakina film nta gihe usanga abandi bakinyi muri ko murakinana batamerewe neza kubwo bamuhaye role atashaka kumbure yashaka kuboneka gose bamuhaye ataboneka gose kandi nawe yashaka visibility gwacu usanga biragoranye nta gihe birabashikira bon twebwe nkuko novuga yuko twe dukinira munsi y'uburongozi bw'ishengero ry'Urutare rero umwungere aratwigisha akatubwira uko dukwiye kwifata akatubwira ingabire yacu uko dukwiye kuyikoresha akatubwira n'ijambo ry'Imana kandi natwe hagati yacu turafise umwanya w'amasengesho tugasenga tukabanza tukaganira tukavuga nimba tugiye muri iki gikorwa so kugira ngo twe twiyerekane canke twereke ko turi bihangange tuzi ivyo dushoboye ariko nukugira ngo icubahiro c'Imana kigaragare umuntu wese ico baza kumuhakina nico yakira rero turashika ngaho amamurongoza akadupataja amahole selo letala kubera aturongo arashobora kuvuga ati Noella arashoboye gukina ibi Noella ibi ntabishoboye rero muri ico gihe tugenda tuzi yuko ati ivyo ntaronse no kuvuga Imana ntiyashatse ko ndabikina ivyo Imana yashatse ko nkina nibi tukagenda rero dufise uwo mutima umwe bivanye n'inyigisho tuba twaronse canke vision tuba dufise kugira ngo ubutumwa bwacu bushobore gushika kure mbega nk'umukinyi wa filme ndundi nta madefi wovuga mu mushobora kuba muhura nayo uvuga uti bamfasha bagakosora iki kintu no kuri bo baba dutabara ego defi duhura nazo ni nyinshi cyane bwa mbere turagira ikibazo mu bijanye nka hore uba wakinye hari igihe usanga nk'ubu jewe nakinye nitwa Nina ndumumama w'inzigo umumama akora ikibi rero ukaca usanga ibyo bintu nakinye nivyo bambonamwo mbega nk'umuntu atanzi agashaka kumenya mbega urya mama vy'ukuri ubwo niyo bafise urya mutima nyene yakinanye ariko nk'abanzi bakavuga ati bijyana ibikino kuko dusanzwe tumuzi siko ameze rero iyo rero ni kibazo umuntu usanga agenda arahura naco bacabona ko umuntu atagira indero canke benshi ugasanga bamenyereye ngo abakinyi b'amafilme n'abantu batisonera abantu batagira indero ariko hajya n'abakristo mu bandi ni nka kwiga umuntu ashobora kuja kuri podium akavuga ubutumwa n'abavuga butumwa rero hanini si kuvuga ko baba bataye indero ariko baba biyambitse umubiri wundi muntu kugira ngo bashobore gutransmita message hama ikindi kintu duhura naco ni turaruha biraruhisha cyane ugasanga utashe nka saa sita z'ijoro mwahereye kuva 6h du matin mushikanye minuit peut-être amatara yagiye aracika peut-être mwabuze ibibanza mwazibiwe ahantu runaka ugasanga umwanya
birabaye ikibazo mutashe mw'ijoro muri ico gihe rero aho baye batagutahuye naho nyene ushikira mu zindi ngorane ku buryo uca uvuga ati mana ibi bintu je numva no biheba ariko kubera bari ngabire na ntuzobusha gushikako ukaca usenga Imana ikagushoboza iyindi ngorane ndura nayo nibijanye nawo n'uburyo amafaranga kuko turakenera kwideplasa gufungura turakenera amahera y'umukameraman hakenerwa ibintu byinshi kwambara kuko usanga umugura impuzu biratushanja usanga ari ibintu biba byoroshe birumvikana cyane ariko ngo akagumye bagumako niko nakuze numva na cyane ko mu miriko muratanga icigwa ciza nibaza ko Imana izoheza nayo ikamenya yibicisha ikabaha uburyo kugira ngo iheze bitere imbere gose ikindi kibazo numva nobaza mbega mu gihe bishitse ugasanga filme wakinye wafurnishije yo effort yose wavuze hama abantu ntibayikurikiranye nkuko wari uvyiteze ntuheza ngo ucike intege ahubwo wumve wo bivamwe ati ibi bintu batanaraba reka ndabihebe ego ama views ari make ofete iyo ugiye mu kintu nturaba ntushira imbere gucika intege ahubwo uriyangaja ukavuga ati bikunda bidakunda je nzobandanya rero muri ico gihe rero wowe ubuzi ko wowe icyo wategerezwa gukora wahejeje kugikora hasigaye aho Imana bisigaye usenga Imana ikaduha inkomezi yo kubandanya kuko message runaka tuba twayitanze kandi ikintu cyose ugishize mu maboko y'Imana burya Imana irakibamwo nka twebwe novuga ngo icyo kibazo naco turahura naco oya filime zacu zirarabwa cyane kandi twarakunzwe gose turabishimira Imana ibintu byose ushize Imana imbere kandi ku nyungu z'Imana atari inyungu ziwawe ikiba ari igikorwa c'Imana nyene ngira mwebwe ni kubera nyene biba bisanzwe ari ibintu by'Imana nyene itegeza kumenya ingene bigenze turetse n'ico gusa cuko ushobora gusanga ibikorwa byanyu bitarabwe nta gihe ushobora gusanga habaye ikibazo kuri technique ugasanga ahubwo n'ivyo mwakoze byose byafuditse par exemple mubayobije gutangura bishasha muri ico gihe ivyo bintu birakunda gushikira aba cameraman ariko nukuri twe turashimira Imana ico kibazo nikiratuba kandi mu izina rya Yesu nikize kitubeko kubera biragoye umva bica bisaba ko musubiramwo kandi gushasha nukuri biba ari ibintu bivuna biba ari ibintu bica intege ariko muri kwa kundi nyene navuga ikintu wamaze kwihindumbero no kwirinda gucika intege kuko uwacitse intege ntashika ari ahubwo uca wiyongerezamo inkomezi kabandanya hari umuntu ariko araraba Noella kuri uyu mwanya avuga ati jewe ndaryohewe no kubona enfin umukinyi wa film numva no mubaza ikibazo iki mbega nohera jewe nkeneye gutangura gukina film ndabihereye ego mbo biroroshe cyane bwa mbere nukubanza ugasenga Imana ikakoriyanda kuko wowe wirongoye ushobora kuca muri iyi nzira Imana yashaka kuca ugasanga urahushije umugisha wawe ariko ufashe umwanya ugasenga ukaba inspire mwe muyera arakurongora akakurongorera ku muntu ushobora kugenda kubwira uwo mugambi wawe akagufasha bwa mbere na mbere akaguha amafaranga akavuga ati kora ukuntu nzogufasha ukuntu cyangwa akakoriyanta mwe muyera akakoriyanta ku muntu asanzwe abizi gukina azi filime bigenda gute akakubera ikiraro akakubwira ati burya filime bayandika uku filime bayikina uku filime batanga reside ukuntu ugasanga imiryango yawe irugurutse kubera ko wafashe akanya ko gusenga no kuvyerekana yego nomubwira ati yosenga Imana amakaraba umuntu do reference yojako akamubera nk'ikiraro nibaza ko nawe naho yo gutumbera wo mufasha ego nomubwira duke y'inzi nyene quand même ora experience nibaza kutangana n'umuntu ataratangura ego cyane hari undi muntu nawe ashobora kuvuga ati jewe ndumukinyi wa filme mugabo numva ashaka kubivamwo
kubera impamvu kanaka akavuga ati naho nafashije abantu naho byagenze ukumbwa kawumeme birantwara uburyo kandi simbona nico binyinjiriza uwo muhanura iki ceno mugira kutabivamwo kubera burya kwitangira abandi n'ibintu byama biryoshe kwigisha abandi n'ibintu byama biryoshe kuko hariho amateka runaka usiga igihe filime uyisize n'igihe utazoba ukiriho izo kwigisha n'abandi bazovuka no mu myaka 20 ingani rero hariho ahantu udashobora no gushika wowe ngo ugende ubabigisha cyangwa ubabwire ati va muri izi ngeso nizi mugabo ya filime wasiga ukoze ikazoshika aho hantu ikababwira bya bindi byose rero novuga ngo ndiyo bivamo ahubwo yosaba Imana ikamuha izindi strategy yokora kugira ahubwo atsindagirire agumemo baka kandi birashoboka no kuvuga ngo never give up ego ibintu byose birakunda nimba atari bangano wela mbega nindahora bandikira filme yanyu nimwe muyimvira mukaja hamwe mukazandika canke murafise umuntu abandikira muri timu yanyu okay murakoze cyane twebwe ubwacu muri team turafise detala nyene zo kwandika turavugana ati nindafise film ayizane tukashira hamwe tukongeramo amayide tukavuga ati aha naho dukosora ukuntu ama kandi turafise n'umurongozi wacu afise iyo ngabire cyane iyo yanditse filme ntidukosora ndukosora kwe yitwa nde yitwa Rukundo Yvonne Rukundo Yvonne vovo vovo wow ndajyohewe cyane kuko nsanze twitirana yego Yvonne rero tumenyane arabyumva nawe ko tuzomutumira kwakwanya donc abandikiye filme ntimusubiramo ndukosora vraiment afise story nziza nibaza ko akora igikorwa kidasanzwe niyo mpamvu nifuje kumumenya kandi aravuga ko bimuruhisha araramajoro ntibyoroshe ariko arayandika ariko arazandika ego Imana imuhezagire kandi imuhezagire ingabire yego imuhezagire gose nkundi rero ndagushimira murakoze cyane mu nkundi rero ndabashimira cyane inshuti namwe bakunzi ba televiziyo Tanganyika mwe ko muradukurikirana kuri uyu munsi twibutse ko ikiganiro cari Gospel Talent mutegurirwa na USD Media Technologies ahantu heza rero muratwe twicaye hari kuri Milton Hotel mubandanye mudukurikirana ku ma platform yacu yose kuri YouTube channel, Facebook, Twitter n'ahandi mutibagira kugira subscribe, share na like naho butaha. Thank you. Ciao ciao. Gospel Talent ni ikiganiro kiba yagira ku bikorwa by'abaririmbyi n'iterambere ry'abaririmbyi baririmba indirimbo zo guhimbaza no gutazira Imana gospel music.